Igituma ivyo gupanga amabiro leta ibigumamwo bisigura iki? Nuko amazu leta ikoreramwo abadakwiye. Nukuvuga yuko uburyo leta iba yarashizemwo mu kubaka amabiro c'amazu yokoreramwo buba ari buke, canke ugasanga n'amazu ubwayo ya leta ntarika aratunganywa bikwiye, ivyo bita entretien, ntagiye arakurikiranwa bikwiye, agaca asaza akamera nabi, leta ikabona ko idakwiye kuyakoreramwo igaciza gupanga amazu y'abandi. Akaroni nkarya irya nzu bita grand bureau ya kera yakoreramwo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, inyuma ukabona ubushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya n'izindi zakurikira. Nk'irya nzu niyo kuva kuri leta mbirigirya, nk'irya gushika ubu itagiye irasubirwamwo canke ngo bayihindurire bayubake iyindi. Urabona ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu bwaciye babujije kugiye kwagura ama service buca buja gupanga iyindi nzu hariya muri quartier 10. Kandi ama ministeri y'imigenderanire n'ama ministeri y'intwaro hagati mu gihugu ayita ministeri de souveraineté y'ubwigenge bw'igihugu, n'ama ministeri hakwiye kuba afise amabiro nyene akoreramwo nyene agaragara kandi meza, nk'urya k'ubushikiranganji bwo kwivuna umwansi. Harigeze kuba rero hariho politike yo kubaka amazu muri leta itagira iraja mu ngiro, bavuga ngo baza barabubaka nk'igorofa nk'imwe ku mwaka canke imyaka ibiri, mugabo tugeze tubibona yuko vyagiye biraja mu ngiro. Ikindi naco no kwa usanga yuko inzu leta ikoreramwo wacumengo zirinda kuba harinze kuboneka imfashanyo. Murabona nk'iyi pare ya Ntare, irya nzu y'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta haba hagiye imfashanyo z'abanyamahanga, mu gihe rero kitafasha umugambi wo kuzubaka iyo nyene bigorana. Hanyuma rero ugaca usanga rero nakimwe bita planification ntikiriko kiragenda neza, kuko urasanga nk'ubu mu ntara zo hagati mu gihugu ugasanga ngo bariko barubaka ngo ibiro vya buramatari vyiza nyene bwabo, ugasanga iyo ministere de l'intérieur yo nkuru ntirubakirwa ibiro. Bisanzwe bategeza kubanza kubaka inzu y'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, hama bakagenda bamanuka hasi. Iki twashaka n'akagoye twavunira leta, kuko ico gisata burya kirimwo ubunyonyezi bukomeye, nico gituma kiguma kidindira. Bufatira ku buryo butatu: hari ubwa mbere abantu bamwe babihutira kubaka amazu, ko hari abantu bahambaye mu mabanga canke n'abandi bakubaka amazu bobo bagaca baza kuyapangisha muri leta. Usanga harimo conflit d'intérêt. Ahandi naho uca usanga amazu yubakwa n'abandi bantu, hagaca aba collision n'abategetsi bamwe bahiga izo nzu za leta, bakerekana ko ipanzwe amahera menshi, mugabo amahera ariko araja kuri nyene iyo nzu ari make, ayandi bagaca bayagabura. Bakavuga bati iyi nzu rero wewe nyimba uyipangisha miliyoni 2 ku kwezi, reka tuvuge 4, mugabo izo 2 tuzozigabura canke uzozimpa, hazarasohoka 4 ku kwezi, mugabo ayandi tuyagabura. Canke kubaka inzu bikadindira, inzu za leta ziriko zirubakwa zikadindira kubera amasoko batanze bayahaye ariko arajamwo ubuntu bw'ubusuma canke bakibi na biriya.